bakunzi ba ETBC-TV turoge kubaramutsa no kuba hamwiriwe bavera muherereye canke ati Yesu nashimwe bandi majambo baravuga ati ngo nibimuga biramuguruka impamye ngo zirabona abamaze igihe batagenda ngo baratambukura munsi no musi twagendeye kuri Ecofoka kinama 4 aho hari kwabera igikorano dasanzwe c'ubutumwa nivuga butumwa n'umugwi wihuje hamwe muri zone kinama tukaba turi kumwe n'umwe mu barongozi bico gikorane akaba ndibaza akiri umusore reka abanze abidondora nitwa Iragira Imbaba Samuel sanzwe ndongoye urunani rw'amaguru biblique cyo twise muri rurimi rw'ifaransa ko ari so des groupes bibliques des écoles secondaires de la zone Kinama n'umugwi soma bibiliya cyangwa mvuga bibiliya usanzwe ukorera mu mashuri yisumbuye amwe na shingiro ari muri zone nziza Kinama. Ego murakoze none ngirageje kubabaza gatonya eske muri zone yose amashuri yose yoba yamaze kuyashikiriwe uno munsi mu gikorane mwateguye ngo ashobore kwashika cyane gose bashoye kwashika dusanzwe turi amaguru biblique 18. Ego muri amagroupe biblique 18 aba representants babo bose bari hano cyane gose. Samuel murashaka kutubwira teme y'igikorane teme y'igikorane twayise Umoja Festival. Umoja Festival mu kirundi bisigura ubumwe festival cyangwa isabukuru y'ubumwe. Isabukuru y'ubumwe. Okay, isabukuru y'ubumwe umva ko ari titre y'igikorane mwiyumviriye ngo mushobora no gutumira urwaruka kugira ngo mwiyumvire kino gikorane mwabikuye kuki mwabihereye. Okay, kuva na kera mu Burundi hamye amakortiri annuel ariko ino kortiri annuel twace twiyitirira Umoja Festival bivanye nuko dutegerezwa gukora igikorwa c'ubumwe uko ubumwe ni bugaragarira amajambo ko ubumwe bugaragarira mu bikorwa. Mugaragara mu bikorwa neza cyane. Hama ndibazoga ngo mushike kuri rihangiro mwihaye haragiye haba mbo ibi bikorwa n'uburyo kwanza mwari sofye cyangwa murafise handi hantu haba sponsor ngo mushike kushika ku gikorane cyiza. Okay, turashobora kuronka inshuti shobora kudusponsoriza abavyeyi bacu na cyane turagira intambamye kuko turabana b'abanyeshure kese turagira organisation ya cotisation muri bike Imana yaduhaye tugashira hamwe kugira ngo twagi kugaca ubumwe buri etablissement yose ikarondera uburyo ishobora gutanga kugira ngo dukora igikorane ko turaronka abantu bashobora kudushigikira cyane muri bikorwa byivuga butumwa bikorerwa mu mashuri. Ngira ngo musanzwe muri abavuga butumwa ku mashuri cyangwa no mu rushengero. Sanzwe n'umuvuga butumwa bisanzwe sanzwe ngo ya maguru biblique nyene ngaba ndumuvuga butumwa mu gikorwa cy'aba evangeliste. Ega ndakubaze gatonya ko nta handi madini mwatumiye nk'abakatolika cyangwa nk'abayisilamu kugira ngo nabo bashobe kuza. Okay, group biblique nisengera mabakizwa gusa cyangwa ngo abapanekote abadventiste oya dusenga group biblique amadini amasengera atandukanye amasengera atandukanye tuba turi hamwe nta bintu by'amoko y'amashengero bihari tuba dutandukanye tubaka umubiri wa Kristo. Rero group biblique nta dini rivugwa tubaka umubiri umwe wo Kristo yadusigiye. Bisanzwe isengero ni rimwe kuri Kristo ryo Yesu Kristo yakoje amaraso. Dufite imyemerere imwe muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuva atandukanye ntabwo dukumira.
Samuel hari jambo kare wavuze ati Imana ntizoguhembera ico uri kurakora ati izoguhembera ibyo yagutumye gukora nk'umuntu yumvirije akantu wavuze aravuga ati yashatse kuvuga iki asiguye iki bisanzwe okay nama nabwiye abantu Imana ntabwo izoguhembera ivyo yagutumye cyangwa Imana nizoguhembera ivyo uri kurakora Imana izoguhembera ico yagutumye gukora ero Imana nizoguhembera ico uri kurakora wewe ushobora gukora bibi ushobora gukora ibyaha ufite Imana ntibiguhembera okay ari abantu bihamagaye reka ndagisubire neza ndakivuge neza Imana nizoguhembera ivyo tuko turakora Imana izoguhembera ico yagutumye gukora bisanzwe abantu benshi nibatahuye umurimo w'Imana abantu benshi niburi baratahura baracari mu byo bita career solo ico bita industry ariko tutegezo kumenya neza yuko mu buzima bwacu hari umuntu yadutumye ico yadutumye gukora ni icyayi kiri mu ijambo ryayo ni mugane muhindura amahanga yose kuba bigishwa ba Kristo kandi navuze ikintu gikomeye cyane Imana niyaje gusponsoriza wowe ngo utagate umererwe neza ariko yaje gusponsoriza message yasize muri we ko message ni ikomeye cyane rero mutahure message Imana yasize mu bantu irakomeye cyane umuntu yomenya ko afise message y'Imana gute umuntu amenya message y'Imana gute ikanguro ni wewe nta wundi muntu ahari bivuze ngo ikanguro umuntu amenya message yasize muri wewe gute mugihe ariko arayoboka ijambo ry'Imana Imana yamutumye gukora ku isi cyane umuntu agendera mu byo Kristo yamugeze gukora niyo message umuntu ategerezwa gukora wo Kristo yavuze ngo sinkora ivyo nigeneye nkora ivyo data yantumye rero tutegerezwa gukora ivyo data yadutumye niyo umuntu amenye ko akarakora message y'Imana vy'ukuri ese gukora ivyo data yadutumye no kuza kuririmba no gusengera abagwaye no gufasha hari abantu mu bisanzwe nk'umuyisilamu ariko arakukena kiri gana nashaka ati ivyo ariko aravuga sindabitahura ndashaka umusigo basigure neza ico Imana iba yagutumye gahuze gukora kujya igitangura sigitangaza kujya igitangura nagakiza Yesu yarabivuze neza ngo nimwitwareke ivy'ubwami bw'Imana ibindi bizobakurikira mu bisanzwe icyatanguye ntabwo ari gitangaza igitangura nagakiza hanyuma maze kuza gakiza igitangaza cikurikiza inyuma rero mu gutahura gukora Imana yagutumye gukora ni kumenya neza udakekeranye ivyizwa vy'Imana ico Yesu Kristo yatugize muri we bo muri Umoja mwateguye Umoja festival mwateguye nta amasengesho mwateguye gusengera abantu kugira ngo nk'abagwayi basho gukira okay twateguye ibikorwa bidasanzwe by'amagroup biblique cyane twateguye ibikorwa byo kugira ngo urunganwe rumurikirwe n'umuco wa Kristo rumurikirwe no kumurikirwa n'ubwenge buva kuhoraho na cyane twaje gukangurira ugwaruka gukora turakeneye ugwaruka rutekeye ubwenge rutekeye mindset y'ubumenyi bw'Imana kuko turi kuri teme ivuga ngo nitubwerunganwe Imana yiteze gukoresha niyo teme yaturongoye umwaka wose niyo teme Imana yaturongoye mwe mu Imana niyo nico kivugo yaduhaye isikira ko nk'umuntu yaje afise akagora no musisho gutaha yakitse biciye mu kwizera arashobora gukira uko nta muntu n'umwe Yesu Kristo yigeze abwira ngo ndagukijije yabambwira ngo ukwizera kwa kora gukijije rero ukwizera kumaze kujya mu gukekeranya kuba gupfuye biraba ngo kwizera ni kumenya udakekeranya kumaze kujya mu gukekeranya kuba gupfuye rero umuntu yitega ukwizera yitega ugukira bimatanje no kwizera kwiwe Samuel gatoenda kubaze ko mbona ukiri muto wa umujere mu yandi majambo nizahe ingorane abajene mukunda guhura nazo mu bintu byo gusenga nk'ibyivuga ingorane cyane abajene tukunda guhuramo cyane twibwe nk'amagroup biblique turakunze kubona bashigikira ivyo bita amabombone amakremesi ariko uravye inguvu bahereza ivy'umuco w'Imana byo kumurikira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bave mu ngeso kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire ishengero ritunganye rero bese bafinansa amafaranga mu bintu bidakenewe hariho imitima ikenewe rero ico dusaba tubwini dusaba sponsor oya twe dusaba gushigikirwa mu ibi bikorwa tugakora ibikorwa twiyaguye gute bo bashigikira ubuceze ubati mu bashigikira gute no mu gutwemerera mu gukora ama evenement yaguye mu gushikikirwa mu buryo bwa finance ibibanza
ego kwa impusha kuko iduhimusha zitiyana kuko ibintu biragira ingufu tufite abantu benshi bamaze gukizwa twabwiye ubutumwa abantu benshi bashika ku majana 4 barakiye Yesu Kristo n'umukiza. uno munsi umuntu yumvise izina Samuel aravuga ati ndazi ko ndaryumvise no munsi ndaza gukira hariho nk'abantu bavuga ati jewe ibyo ndivyo muri ko muragira ntavyo mbona nigiki wohamagara abandi bantu batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Okay, no bamenyesha yuko uwatanga ubuzima bwabo ari Kristo wenyene ku buzima bwabo iko atayindi nzira bashobora gucamo atari inzira ya Kristo. Nawe yavuze ngo ni muce mu nzira ifunganye. Rero iyo nzira ifunganye abantu benshi barayitinya kwicamo. Ariko inzira yorohereza abantu benshi niyo abantu bacamo ko iraborohereza. Ako Bibiliya ivuga ngo iyo nzira nyene yorohereza abantu ibashikana mu mahonero. Ni inzira ibashikana mu gupfa. Naye banezereza ko ni inzira ibashikana mu mahonero. Neza cyane. Hari kandi kajambo geze kuvuga ati Imana ikeneye urunganwe rukomeye mu by'umubiri rutigari kangura rukomeye mu by'umubiri n'ivya mpemu. Okay. Umuntu akomera mu by'umubiri gute akomera mu vya mpemu gute? Icyambere hano mu gihugu cy'u Burundi Imana irakeneye ugwaruka rutekeye kangura. Rumenya message iyo muri Yoweri ngo inkumi n'abasore banyu bazovugishwa na mpemu yera. Rero novuga ngo umuntu wese umusore azovugishwa n'inkumi zovugishwa ariko ngo batama bazogira bazorota. Rero umujene wese akirota aracara umutama kuko turi mu gihe c'abajene batekeye kanguro. Muri iki gihe gituma abajene tutavansa ni kuko tutegiye abatama n'imitwe yacu natwe turamaguru kuko abatama badutumye turanyaruka tukiruka. Rero nibo batugenera ko ni naribonye hari tutigeze tubona tutegezwa kuba mu bwo buzima bwo kumva dutekeye kanguro urugwango rutekeye kanguro n'ugwayo n'ugwarwa gwitawire teko turakorera ku nyungu zabwo akorera ku nyungu z'ijuru z'ubwambu bw'Imana. Yego. Iki gikorane ndibaza cyo kigeze kangahe mu buzima bw'iwawe cyangwa mugiye murahagaritse cyangwa muzugiye kubandanya? Okay, kuri manda yanje ndangije gutwara ni imyaka 2. Iyi Umoja Festival ni edition natanguje twatanje kwikorera muri Alpha and Omega Church mu Carama cyari tabiriwe cyane. Iro rero ni deuxième edition Umoja Festival yahuje ama group public atandukanye. Mbere hari n'ama group public twatumiye ari muri coalition des groupes publics des écoles ari mu Kamenge Buterere Gihosha Cibitoke eske nka nahangwa yose bari hano mwakino kibanza mugiye bato abagusubiriye bagukuriye basubire mu ngate bagiye kubandanya cyane nabo kuko hari gihe ushobora batanguje umushinga wa Umoja Festival ugasanga uwuje aje afite amateka bari bakoze kandi bari ikorwa cyiza. Igituma nasizeho igikorwa cy'ubumwe nabwiye abantu ngo hano tuhagaze hari abantu benshi bashisha amaraso kugira ngo duhagare tube bazima. Bivuze ngo ubu bumwe turimo hari abantu babuharaniye kugira ubumwe nibuboneka mu majambo bonekera mu bikorwa kandi ubumwe buboneka mu rukundo. Kuko Bibiliya iravuga ngo hari ubwoko hari abantu batigeze bamenya Imana biyumvira kubaka umunara kandi abo bantu Imana igira ubwoba nawe bavuga ati kikira abantu biyumviriye bazogikora. None gute Imana igira ubwoba ku banyavya gute Imana ndashora kumva abana b'Imana bateraniye hamwe ikavuga ati abana b'Imana bateraniye ku kintu gikomeye cyane. Rero nigiye cyuko Imana ikeneye abantu bafise ubwo bumwe bariko barubaka icubahiro cya mu mitima y'abantu bariko Imana ntiyaduhaye ijambo ryayo turibike mu mitima gusa yaduhaye tugige turigendere tugigishe n'abandi uko twabirazwe ni n'umwana bavugishwa. Wowe Imana yagukoreye iki uyishimira? Imana yankoreye ku buzima bwanje niko yamaye kwitahura kandi yaramaye kuyimenya nayo biranzi hanyuma ibikorwa byose ncamo cyangwa ama challenges ncamo ndashimira Imana yuko ari Imana muremyi wa byose ari Imana mushobora byose. Abakunzi ba ETBC-TV twonga tubabwira yuko turi mu kinama kuri Ecofo kinama 4 ariko habera igikorane kidasanzwe kivuga butumwa cy'ugwaruka gwagiye hamwe gwo muri zone kinama rurihuza kugira ngo rubandanye rugaragariza ibikorwa rugaragaza ibikorwa vy'Imana ukuntu idasiba gukorera abantu bayo bongera duhanura hama mubandanye mukora subscribe muge cyangwa kuri s'abone abagira gire turakenda ama commentaire menshi twamesha ko dukora n'ibindi bikorwa bitandukanye gukamera ama mariage turafise na Sibere turafise na secretariat n'ibindi bikorwa bitandukanye turakora ama publicité. Aha rero uno munsi twagiye mu vy'Imana murabona ko tubandanya ducanga kugira ngo
umwe wese ashikirwe havuga ngo haragowe umuntu yirengagiza ivy'Imana ngo mbega uzobwira nde ngo biranse ku munsi w'iherezo kandi baravuga n'ibiti bikumva cyane gose Samuel ndagushimiye cyane nawe turabashimiye ukungere mwatwiyumviriye yego cyane cyane ibikorwa byanyu Imana ibigwize ibimurike birango mushike kure mugabo bavuga ngo iyo usengeye umuntu utamuhaye akanashya mu nda urabona ko biba bigoye hari igihe erega amasengesho nyene y'ururimi ntacafasha okay mu bisanzwe igikomeye sivyo kurya yego igikomeye nico umuntu atekeye kurya narakivuze uze wirinde guteba aho dakenewe kugira ngo uze uhutire kuja aho kenewe rero mu buzima abantu batebera ahantu benshi badakenewe hari izindi shinya zari zibakeneye rero twujuje mu Burundi abantu badafise ubwo bumenyi bwo gukora uhere kuri Daniel n'abandi bose ba Yosef barabanyabwenge mu vyibihe rero turakeneye abantu batekeye ubumenyi bwo gukora Imana nizohezagira amajambo izohezagira ibikorwa wakoze cyane gose tutegeza gukora kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitere kije imbere kandi ihangiro mfise jewe no kugira ngo igihugu cy'u Burundi kize kimurikira amahanga kandi ndifuza yuko igihugu cy'u Burundi kizoba ari igihugu kigurana ibindi bihugu ko bitekeye mu bumenyi Imana yaduhaye si ubumenyi gusa bwo gusenga hari imisozi myinshi Imana yaduhaye tugeza gufata urundi rwarukara umugana nawe warubwiriye urungurungango Imana yamaye ico no rubwira ndakunze kubwira abantu ijambo bita mindset mindset ni ijambo bita mind preset set bivuye mu ijambo bita setting ivyumviro biprogramme ivyumviro vyiyumvira ivyumviro tugetuza kuba turabashene bafise batekeye imbona kazoza cyo kuba dufise igicapo cyaho two turaja kugira ngo ushike kuri vision ari ibintu kana kabi gusaba gushika kuri vision ariyo rero ugwaruka rutebeye mu bintu bidakenewe vyisi ndasaba abantu bagerageze kumurikira ugwaruka mu bintu byishiza byiterambere kuko kuvana kera abana b'Imana nibo bari baganje isi kiretse ubu twa turabibona satani abana b'umwijima ariko baragaza ariko je umagaze kujava ngo cyavyawe n'Imana cyo sikineshisi amen bayizagire cyane amen amen yari umukozi w'Imana akaba ari n'umwe mu bagwaruka rurongoye zone Kamenge muri groupe biblique zone kinama plutôt zone kinama muri groupe biblique akaba ariwe mbere yanatanguje n'umushinga ukomeye cyane witwa Umoja Festival ngira ngo ni igikorwa cya mbere ngaha mu Burundi cyo kibonetse kuko nta wundi muntu bwacyumvire turagushimiye ko igikorwa cyiza kandi urabona ko washoboye kunesha satani n'imigabo yiwe n'imigambi ndetse kugira ngo ukuranye harimo abantu b'abapapa n'abamama wimva gute numva nezere ku bwa Kristo kuko yatwiyumviriye akaduha umurimo wayo yego Samuel murakoze nawe murakoze cyane ubundi munsi mwategura ikirore muzo dutumira hama tuze tuce live hama dukore n'ibindi biganiro bica kuri televiziyo yacu ndabashimiye cyane kuri TV ETBC-TV mwatugiriye neza mutugirira ubuntu hanyuma shimira n'Imana kwa byo keza mwatugiriye tugashobora kuba hamwe namwe Imana ibahezagire cyane amen amen Yesu nashimwe amen mugiriye vyiza amen amen shimira kwa dukurikirana Imana ibagiriye neza amen Can I prophesy? Can I prophesy? Watu wa 20 tu. Nataka tu watu wa 20 wanataka tubile tu hapa. Watu wa 20. Nataka ni wa kuna watu wa 20 wako mahali hapo wanapatia tubile. Hapo ni msababisho. Mungu akubariki dada yangu. Wengine Cheze.